Ni Ariel Wayz kuva mu gihugu cy'u Rwanda yamaze kumenyekana umukunzi wiwe. Ujya mu demu rero abantu benshi ntibamutahura. Abantu benshi baramubonye mu rukundo na Juno Kizigenza ariko ntibamenye neza ujya mu demu neza na neza Rerma ichimbitse ndani ujya mu demu. Abantu benshi ntibamenye system. Ntibamenye system ujya mu demu bona Juno Kizigenza ntibamenye n'ikintu na kimwe. Ariko no mutipe turi kumwe mugira mu mwumve ndetse ndibaza haro n'ibintu bimwe mushaka ko muri ko murabona kuri social media canke ngaho nyene kuri ekra ko biri pasa ni screenshot ya conversation ya post uyu mutipe ya postinze kuri Saint Valentin. Kwanza wewe uri umuntu ki ushobora gupostinga Ariel Wayz mu gihe ata muntu numwe azi neza yuko ushobora gukora ivyo bintu? Hari ibintu byinshi niyumvire ati uyu mutipe nashaka kutujijisha atuvugishe kugira peut-être bamukurikirane. Ivyo rero je sinotinya kubikubwira muta. Urashaka kubwiza ukuri abantu bariko bakurikirana ati mani jewe kweri ivyo ndiko ndagira ngo Ariel Wayz ukunuku mani jewe ni system ugira mukurikirane hari ibikorwa vyanje nta rukundo rimo ni PUK ngo babwira ikabo bantu ivyo bimvira sivyo sivyo kubera jewe n'indirimbo yanje ramaze iminsi ndayipostinze sinosha ndabikora kugira ngo kubikora kugira nyene ngo beze kugira ngo iduge wapi Ariel dufisana twahuriye nko ma 2014 2015 wana ko habaye bijya ibintu mu Burundi ndaja mu Rwanda manifestation cyanja mu Rwanda maze kuja mu Rwanda rero niho twahuriyeyo kwajya Ariel Wayz abantu bababona angana Ariel Wayz ntabwo akuze sana kuko ugera yavutse muri 2001 hama bobo kuko je nari mushasha hajya nabo bari bashasha yuko Ariel Wayz ntabwo avuka hajya i Kigali oya avuka ahantu bita Irubavu muri province niyo province avukamo ni ruguru umunyaruguru mu bisanzwe n'umunyaruguru urumva bacha bamera nk'abimutse bimukira kuko urumva no kubana twara abana muri kati abavyeyi biwe bajya abavyeyi bari yerije turazinanye yuko je natembere yawe wabo kenshi uraza umuntu mufitanye ama oration ni maka iwabo bamubakumenye yego mwari mu rukundo urase urukundo cyangwa ubugenzi sempre byatanguye ari oration sempre hama y'urukundo kandi simaka ngo ibintu ngo kijya gihe canke ko twari tukiri ba twari ma we ko je ndamusumbya 4 ndamusumbya 4 rero simaka ngo umuntu yari kuca bishira habona nta nakamaro byari bimaze oya ego ni kusanga yime bro amakuru dukura mu Rwanda bavuga neza yuko Ariel Wayz asanzwe ari afise ibintu vy'ubutinganyi ukuntu asanzwe anasohokana n'abandi abigeme bagenzi biwe cyo kimwe n'ujya mu demo DJ Brian. Ayo makuru yo yatubwira kwikima burya Ariel nawe nyene rimwe ahora bivuga kabimbwira ambwira ati je ndabona abantu bakomenda uri ku marezo social ngo bini ngo bagashuha ngo mugaje ngo bigenda ngo je babintangaza kenshi ko bijya bintu abikora bivanye n'umuziki wenyene abagomba kwikora wenyene akabigira. Urashobora nko kubikora nka wowe ngaho usohoye indirimbo ugakora ikintu kiza gutuma ijya ndirimbo abantu bibaza rimwe na kabiri ati indirimbo none kubera iki yashize umukobwa mugenzi wiwe bimeze gute nanje namubonye umukobwa w'umuzungu Ariel Wayz igeruka azanywe nawe igeruka ngaho warabonanye kandi yasiza ndihiye audio muri Iteka Music. Urumva uri Mario wiwe rero Mario wiwe gute yasiza kuri hiye audio none nenda kubaza burya twigiye umuziki hamwe DJ ategeza kuntahura akavuga ati umuntu wanje bimeze gute kandi nawe yaronse igihe yaronka suko yarafise nawe byaraje araronka kandi arazije ko mfite tala kandi arayizeye ababihari bagende bumvirize ijya song bumvirize ijya audio bumvirize audio y'ijya ndirimbo. Wibaza neza yuko wewe inyungu yawe ari yihe gupostinga umuntu uzi neza yuko agusumvya level abantu batobitahura ukicara ukaryama ukabona neza yuko uri kuravugwa ari amahoro menshi? Vraiment ahubwo je sinashaka ko byoja hanze nkuko kuko je nashyize kuri Insta
nza ndayisanga no ku ma Facebook bya sanzaye ariko kubwira umukunzi wawe yuko umukunda mwibukanya ukamubwira amajambo amwe ko iyo umukunzi wawe uri oblige kumubwira amajambo meza y'urukundo urumva rero kuyamubwira nta kosa ryaririmwe ahubwo nuko abantu babisamiye hejuru bagaca babigira public ariko je kujya siko nabishaka kandi nawe nyene yabishaka biri prive oh yeah. Oh my mama beat it get I never read you give me dirty girl baby you are confuse me I never read you go Dubai girl oh my mama beat it get I never read you give me dirty girl baby you are confuse me I never read we go Dubai girl oh baby bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute meze fresh muri boni Mr Tugesho ni suta ni chawa ni Mr Vuguta vyumye muri fresh ndabakunda ndabubaha ndumufana wanyu ndumukunzi wanyu ndumusheri wanyu abigeme muzi ko mudukurikirana je ndumusheri wanyu abasore mudukurikirana ndumuniga wanyu ndumuji wanyu nikoresha itabi nkuko vyama aho je nifitiye amakuru iyo maze kubona amakuru hirya n'ari karipasa muri industry yacu kuko ari jenjejwe kwakira abashitsi ari jenjejwe gutororokanya amakuru yose abari karavugwa akabarije abantu bose bayakeneye bayarondera iwanje niyo mpamvu ca ndabegereza abantu bari ko baravugwa muri iyo minsi ni Ariel Wayz kuva mu gihugu cy'u Rwanda yamaze kumenyekana umukunzi wiwe ujya mu demu rero abantu benshi ntibamutahura abantu benshi baramubonye mu rukundo na Juno Kizigenza ariko ntibamenye neza ujya mu demu neza na neza rerma ichimbitse indani ujya mu demu abantu benshi ntibamenye system ntibamenye system ujya mu demu bona Juno Kizigenza ntibamenye n'ikintu na kimwe ariko no mutipe turi kumwe mugira mumwumvirize mugira mumwumve ndetse ndibaza haro n'ibintu bimwe mushaka ko muri ko murabona kuri social media canke ngaho nyene kuri ekra ko biri pasa ni screenshot ya conversation ya post uyu mutipe ya postinze kuri Saint Valentin nimba dutevye gato twari ko turiga kwanza ico kintu bro meze neza Ewana meze neza fresh sana. Uri murasta man, uri murasta? Kawaida. Kama kawaida. Kuchatsi kawaida ni umurasta nta murasta tanwi tabi ndibaza. Oya Jessica bimeze. Je biratandukanye sana. Ngo nta murasta tanwi tabi. Yes, si umushatsi rega si uvuta. Oya aha, uraboneka no ku muntu uraraba wapi. Wapi siko bimeze cyane. Nakupote murabona iko n'udustile mano tutu zero tutu. Nivyo bigezeho none tugire gute. Oya nitwe tugezweho ariko ibigezweho bigerino wewe mani nakantuze naga system karino hejuru wapi tunakugize gushora kushushika uyimanuye gatoye vipi rero abana fresh namutse abantu rebe ko baradukurikirana mugaramukije abakunzi b'umuziki ndundi abariko baradukurikirana uyo muziki ndundi ntubahoma n'umuziki w'u Burundi umuziki w'u Burundi kuko igihugu cy'u Burundi nta muziki caremye oya n'umuziki w'u Burundi umuziki w'u Burundi abarundi bakora umuziki ariko izina ryawe no muziki ndundi oya icyo kintu mu bisanzwe niko abantu benshi bazi ariko siko bimeze umuziki ndundi ntubaho urumva origine yo muziki yani mu bisanzwe ntigisona nticyumvikana n'umuziki w'u Burundi kuko n'abarundi baririmba umuziki urumva uvuze umuziki ndundi ucumengo n'umuziki abarundi baremye ucumengo ni abarundi nta muziki bari murakoze cyane kubitahuriza sawa atire ibara jameze fresh sana yego wandonde ndavuga ataka amasino kawo kitaba kabisa ariko ni widondoye je nshobora kuba ndakuzi ko nakumenye nagukurikiranye ariko bariko baradukurikirana ntibakumenye si bose bakumenye mazina yanje ntwa Rontown the Baron ndibaza abamazi imisa wana ryama post baranzi barakuzi baranzi ariko ivyo bintu akenshi cyane biri ku rubuga rwa Instagram na Facebook mbona ruri ko birakora ko gato
kwanza wewe uri umuntu ki ushobora gupostinga Ariel Wayz mu gihe ata muntu numwe azi neza yuko ushobora gukora ivyo bintu? Icyo no bivuga ko kenshi na kenshi urukundo ukuntu rumeze simaka abantu bose barumenye. Ya ni nkuko nawe ukoresha umwanya umukobwa musanze mukundanya amasaha abantu bose ntibamuzi. Hari utamuzi gamuta? Naje ko atawonzi. Ewe nta uzi nyene peut-être nyene uri muri ba bantu biconnecta kabiri mu ndwi ariko wiconnecta everyday canke wakoresha social media imyaka tuza kumenya neza yuko jewe koresha umwanya fise umugore. Sawa abakunzi rero bavyandika muri commentaire. Ego bro hari ikintu kimwe je nshaka kwanza kumenya jiyo mbonye ikintu ndagiperereza bukebuke. Wowe uri umuririmbyi uri umusani mu gihe tuzi neza ko abasani iyo bashaka gusohora igikorwa barapanika mu mutwe bariyumvira cyane barakoresha ubwonko cyane. Je maze kubona post yawe iri kirazunguruka ko wa postinze Ariel Wayz nk'umukunzi wawe kuri Saint Valentin bro hari ibintu byinshi niyumvira ati uyu mutipe nashaka kutujijisha atuvugishe kugira peut-être bamukurikirane ivyo rero je sinotinya kubikubwira muta urashaka kubwiza ukuri abantu bariko bakurikirana ati mani jewe kweri ivyo ndiko ndagira ngo Ariel Wayz uku mani jewe ni system ugira mukurikirane hari ibikorwa vyanje nta rukundo rurimo ni PUK ngo babwire ikabo bantu ivyo biyumvira sivyo kubera jewe n'indirimbo yanje ramaze iminsi ndayipostinze sinosha ndabikora kugira ngo beze kugira ngo ituge wabi. Uti rero ivyo biyumvira sivyo rero ivyo biyumvira sivyo kubera ko ari rero dusanzwe twahuriye nko mu 2014 2015 bana ko habaye ibyo bintu mu Burundi ndaja mu Rwanda manifestation canja mu Rwanda maze kuja mu Rwanda rero niho twahuriyeyo kwajya Ariel Wayz abantu babona angana Ariel Wayz nabwo akuze sana kuko ugera yavutse muri 2001 hama bobo kuko je nari mushasha hajya nabo bari bashasha yuko Ariel Wayz ntabwo avuka hajya i Kigali oya avuka ahantu bita Irubavu muri province niyo province avukamo ni ruguru ni ruguru umunyaruguru mu bisanzwe ni umunyaruguru urumva baca bamera nk'abimutse bimukira i Kigali bamaze kwimukira rero nanje nari mushasha hajya ahantu twimukira muri quartier imwe hama bica bihuriyana n'umuntu akunda kuririmba nanje nabikunda duhurira mu makrebe niho yacava hacagenda acaja kwiga kwishuri bitahe yari interna ubu mu Rwanda nyene i Kigali nyene iyo interna agiye kwigayo tuba turavanye kidogo ntwa tugisubira kubonana ariko je nabanyendanya travail niho twongera guhura duhuriye mu ishuri ry'umuziki iryo shuri bagita mu Rwanda tuko turiga umuziki twese na cyane cyane hajyari we yarabibandanije sana kuko we n'ama instrument arayavuze sinzi benshi uko bamukurikirana ryarabizi hama dushadura muri iyo shuri y'umuziki tubandanye uko turarimba imimenyerano kuko urumva no kubana twara abana muri kati abavyeyi biwe bajya abavyeyi bari iryo turazinanye yuko je natembereye wabo kenshi uraza umuntu mufitaniye ama oration ni maka iwabo bamubakumenye yego mwari mu rukundo urase urukundo cyangwa ubugenzi sempre byatanguye ari oration sempre sempre hama y'urukundo kandi simaka ngo ibintu ngo kijya gihe canke ko twari tukiri batwari ma we ko je ndamusumbya 4 ndamusumbya 4 rero simaka ngo umuntu yari kuca bishira habona nta nakamaro byari bimaze oya ego urumva neza ko uzi histoire utubwiye histoire ndende cyane ya Ariel Wayz ahanini abantu batahure neza yuko utari cyaduka neza umuzi Ariel yarigeze kuja kwiga ibintu by'umuziki nyene hanze Ariel ntiyagiye hanze yavyigiye nyene mu Rwanda kandi ishuri Ariel yigiyemo siwe wenyene abarimvye bahe barasoka mu kino gihe nibaza yuko ariho bahe basoka bava yego bagitwa Inyundo Music School
inyundo music school niko bagiye yarigiyemo afite imyaka ingahe ico genge yari nkoma 16-17 guhera rero yarize amashuri yose arayaheze yahejeje yahereje he ahantu yahereje ko sinabandanije ngumayo ko mu nyuma naciye mpitamo kugaruka ino ariko gusa hajya Ariel aravuga igifaransa aravuga n'icyongereza nizo ndimi gusa z'ikinyarwanda n'ikinyarwanda abavyeyi biwe Ariel Wayz barakuze abaranzi mama we yitwa mama wiwe mama bamamagara Ariel sinabikirikirana naho abana ujya kuyagana se uko mpaka ko Ariel Wayz amazina yoye kuri yitwa ngo iki Ariel yitwa Ariel hamiri rijya Wayz naryo yitwa Uwayezu rijya Wayz ni Uwayezu Ariel ni Ariel Uwayezu Ariel asenga hehe Ariel Eglise vraiment senga muje ntano ko kenshi ariko mwaragendanye bro mwaragendanye ntigeze ubona aja gusenga no musi nimwe canke mu byago muyaga nakubwira yuko agiye gusenga none nkaje koresha umwanya sivyo nkaje muri no mwanya je sinja gusenga n'abantu tubana ntibazi ngo sengera oya wapi frère ubu muhora muyaga nawe cyane turayaga nimba muhora muyaga ubu abantu bako dukurikirana nabantu bakuze mu mutwe mani nabantu baciye ubwenge nabantu tobashaka ibintu byo gufyina sivyo barashobora kuyumvira bati ako gahungu ni kuki kiyumviriye ubu kumupostinga Ariel Wayz mu gihe we watapostinze atana commentaire yashize kuri iyo post urumva abantu bamumeze uko ariko ico bamenya cyo koresha umwanya Ariel yampostinze kishi yaranshira ku mastati na anniversaire mperuka gukora yaranshyize kuri stati yiwe ni hamwe gusa abantu mutari bwatangura gukurikirana ibikorwa byanje yego aramaze gupostinga yandika ko bewi kuri bewi kawaida yabyanditse kenshi none ivyo bintu harera nk'umuririmbyi w'icamamare mu Rwanda yubatse izina ryiwe yari yikomeje mu ncamake ku ruhande rwiwe bro arashobora gupostinga umuntu ko ari umube wiwe abantu bamukurikirana batabona ko ari muri industry batamuzi batazi yaturutse ivyo bintu ntihagire na interview nimwe akora vraiment arondegwa avuge afusigure kuri ico kintu gamuta mu gihe yavuzwe cyane kuri Juno urumva ikintu ubwira we koresha umwanya burya urukundo simanga ngo mubane n'umuntu bungana sivyo wabona urabiye nko kuri Sadbi aja kubana na Bernice kijya gihe Sadbi baramugaya sana bakabona umengana umuntu w'umubono Bernice no mengara murengeye mugabo Sadbi inyota yaratse ubu ni shamamari uvuze umuziki wo mu Burundi utegereza na Sadbi kumushiramo rero hajya umuntu ntushobora kumugaya ngo nikora ngo kiri hasi ngo je ngo bizoshimera gute ari twamenye bige by'umuziki bitarahaba rero nubwo hoba ibindi bintu ntiba bifatiye ngo ku bindi bintu ya urukundo ntabwo rufatiye ku muziki kubera rwanatanguye na kera nitwari bwatanguye no kuririmba twego turiga kariyeri soro twese niko bimeze mu bisanzwe iyo shure mwigiye hamwe ry'umuziki mwari bangahe abantu uzi neza yuko basohotse mwiganye ico gihe ni bande tuzogerageza no kubarondera kugira nabone twumve neza rero yuko utari kuradendekiranye uri turafyatagura ibintu tumenye neza yuko ivyo bintu ari kuri biri mu muco umuririmbyi mu kiri kino gihe yararimba yarasohotse mu iryo shure na Kinsoro niho yiga muri ico gihe nyene yego uretse ko ubu Kinsoro yabaye mu boga isana yabaye mu boga isana yaro none n'uzino n'ubye nawe n'umunyaruguru kandi nawe n'umunyaruguru rega burya kenshi abaririmbyi usanga twivira ruguru niko usanga yeme amakuru dukura mu Rwanda bavuga neza yuko Ariel Wayz asanzwe ari afise ibintu vy'ubutinganyi ukuntu asanzwe anasohokana n'abandi abigeme bagenzi biwe cyo kimwe n'ujya mu demo DJ Brian ayo makuru yo yatubwira kwikima burya Ariel nawe nyene rimwe ahora bivuga kabimbwira ambwira ati je ndabona abantu bakomenda uri ku marezo social ngo ibini ngo bagashuha ngo mugaje ngo bigene ngo je babintangaza kenshi ko bijya bintu abikora bivanye n'umuziki wenyene abagomba kwikora wenyene akabigira urashobora nko kubikora nka wowe ngaho usoho indirimbo ugakora ikintu kiza gutuma
ijya ndirimbo abantu bibaza rimwe na kabiri ati indirimbo none kubera iki yashize umukobwa mugenzi wiwe bimeze gute nanje namubonye umukobwa w'umuzungu ariko bijya ni kawaida nikawaida ahora kubwira ati werema nta kibazo ni nkuko nanje noko indirimbo ngakoresha umugabo mugenzi wanje ivyo bibaho ariko urukurukuru niyo nkuru bro bimaze kuvugwa n'umuntu umwe canke babiri canke batatu mu bisanzwe abantu baca bafata ko ari reality none hari video igeze ubona y'umuntu yaba aramufasha akamufata ari ajyamanye n'umukobwa mugenzi biragoye kumufata ariko n'abavumbuzi mu Rwanda yuko atari kirenga nta n'amafoto arasohoka ariko biravugwa ababivuga peut-être baba barabibonye live bakabura umwanya wo gufotora none nk'ubu telefone ntiziri hafi ya nk'ubu iyo kuburanya urizera neza ko umusinda amburanya je ko ndumunyarusaku nibivugwa si jeje nyine ndabivuga nibivugwa urumva nibivugwa kandi biriho bijya si ivyo vraiment si ivyo kuko yaba ari ivyo ntiyari kwinjira mu rukundo na Juno oya umusore utanka arapostinze Ariel Wayz arenza ko n'ijambo ngo Kigali ngo very soon ngo ndaje uzojayo ryarire muzoyibona kandi wowe nyine utegereza kuzobuhari uzomekeza ku kibuga c'indege kugira ngo bibereke n'ibi rusaba uzojana ndabibonere go urashobora kuja ku kibuga c'indege ukifotora ukatwandagaza nikarangira ugarutse dusubiranye none gashakoresha umwanya aha no mu Rwanda ni kure sana sikura ariko urumva wico bakikujanye n'uyo mwigeme reka tuzobiko kuki watoza nani Ariel Wayz igeruka azanywe nawe igeruka ngaho warabonanye kandi yasiza ndihiye audio muri Iteka Music urumva uri Mario wiwe rero Mario wiwe gute yasiza kurihiye audio none nenda kubaza burya twigiye umuziki hamwe DJ ategeza kuntahura akavuga ati umuntu wanje bimeze gute kandi nawe yaronse igihe yaronka suko yarafise nawe byaraje araronka kandi arazije yuko mfite tala kandi arayizeye ababihari bagende bumviriza irya song bumviriza irya audio bumviriza audio y'irya ndirimbo bacha baza kumbwira audio y'indirimbo yawe birimo ntibirimo ahubwo baze kumviza niyo bokumva niyo bumva ndirimba nk'umuntu w'umuvayo bakabona indirimbo simple bacha ndumvira uri kurasotera no uri gukora ibintu kugira abantu bumviriza indirimbo iyo ndirimbo no niyo mpamvu nako ndakubwira ati Ariel Wayz arabizi neza ko mfite talent niyo mpamvu yafashe iyo decision yo kundihira ayo mahera urumva uzo mu nde trust beat ni wazo bikubwira trust beat wo mu Iteka azoguha ayo makuru kuki none yakurihiye audio ntakurihire video vraiment ibintu vya video kurabona yari kurihuta ari mu bintu vya muziki biki yaranashaka no gukora namakora bona barimvye bo ngaha ariko nta time yigeze aronka nta time yigeze aronka cyera mubwiye ati mpereza amahera ya audio video je nzomenye ngenda vyigenzereza acara yintera ko nta uri kurasaba yaguhaya ngahe ko muri Iteka yaguhaya ngahe sa 50,000 niwe yayarishe cyangwa yaraguhaya tigenduri oya no audio wayikoze kuri sa 50,000 sa 50,000 sa 50,000 mu Iteka niyo mahera bakorera audio warabuze indi studio ujya gukoreramo umuziki atari Iteka oya ijya studio naenda yizi abajama baraje kuyikoreramo trust n'umuntu aciye bugufi ayagisha abantu neza akabakira neza nta jyangeso yo kugaragara ariko aranidogerwa n'abaririmbyi bagiye batandukanye yuko hari abantu arabira ntabakorera ibikorwa uko bashaka man ninde yakubeshye none hari indirimbo nyinshi maze kumva zitagira quality nyene zimengozi na mabruyo zakorewe mu Iteka ubu ufasha aba producer dusanzwe dufise ngaha mu Burundi ugafata aba producer bane canke batatu trust beat wo muburamo ba producer bane canke batatu kwa oya batatu ntiyoja mu man mbwira wa mbere oya ivyo reka tubireke ivyo reka tuvyoze kanatsinda wewe niwe yiyemera ukwiwe uko ari yize ukungena ameze ariko abantu umuntu wese arafise category watapanga kavuga ati boje umu director wanje wa mbere nkuko hari umuntu atokora indirimbo adakoranye na general video hari umuntu avuga ati general je vraiment nanyohera nokorana nakurumva abantu bakora akazi ni benshi ni nkuko na jewe hari umuntu utoha ikiganiro
urumva bivana n'ukungena umuntu wese umwemera uvuga ati ibintu bimeze uko my brother. Ibi bintu vyawe rero urabona ko biriko biravugwa cyane gose, wibaza neza yuko wewe inyungu yawe ari yihe gupostinga umuntu uzi neza yuko agusumvya level abantu bato bitahura, ukicara ukaryama ukabona neza yuko uri kuravugwa ari amahoro menshi. Vraiment ahubwo je sinashaka ko byoja hanze nkuko kuko je nashize kuri Insta nza ndayisanga no ku ma Facebook bya sanzaye, ariko kubwira umukunzi wawe yuko umukunda mwibukanya ukamubwira amajambo amwe ko iyo umukunzi wawe uri oblige kumubwira amajambo meza y'urukundo urumva rero kuyamubwira nta kosa ryaririmwe, ahubwo nuko abantu babisamiye hejuru bagacha babigira public ariko je kujya siko nabishaka kandi nawe nyene yabishaka biri prive. Yabishaka biri prive bro. None sawa washindengera ko ramvumbura ne oya bo none je mu bisanzwe niko kazi nsanzwe nkora bro. Mu bisanzwe rero je ikintu mbona ari realite kanaka twe dukeneye nk'abadukurikirana ko twe turiko turagwanya ivyo bintu abaririmbyi bihaye ibyo gusohora indirimbo bakamanza gutegura ibi nibi nabiriya ngo bigende kugira bivugwe ngo indirimbo zabo zikurikiranwe. Niyihe realite wo kwizeza abantu neza yuko botahura neza rero yuko ivyo bintu wewe utari kurafyina n'abantu uri seriye n'ivyo bintu. Nzobarungikira amafoto y'ama screenshot kandi uzereka abakunzi ariko nukwirata uko wakuze nikamuriko wapi none je no kwirata gute ari umuntu urinze urungikira umuntu screenshot no kuvuga neza yuko bumenga ushaka kumweme we Ariel ntashobora kurungika izo screenshot wewe uraze nakubwira ikintu ukoresha umwanya naregeze guposta nshira ifoto yanje kuri stati Jobo yarazara yiraba ujya mu Nigeria arazara yiraba stati wanje ya Instagram arayitora ishyira kuri stati ijyana ari kubita screenshot acarayishira ko kuri status chavo acayandika munani mu cyongereza yandika ngo uyu muntu mu cyongereza ngo turasa canke nidusa ayashira kuri stat ijya bo ndayibwiye abantu ndayiposta ndabiryoherewe mbona abantu ngo nububeshi kubera iki sinabikubise screenshot ubwa kabiri asuye kuyiraba naciye nkubita screenshot cyangwa ndayiposta nta muntu umwe yasuye kuvuga urumva abantu rero bakunda ibintu baba biboneye yego ukuri kuzuye mani mwe murabikeneye kandi ukuri je ntayari kukereka ariko mani wumenguri kuri semba cyane abantu mengo baruyubakiye amazina nk'ivyo bintu vya Joboy wagiye gira screenshot ugira iki niki petetre wewe ashobora no kubigira undi muntu ntihagire n'ikintu uranabivuga ariko urisuri yuko bikorera undi muntu ngaho undi ntibisanzare Bujumbura yose hari abantu mani bagara hari abantu bagara iyo bikorera nka bya byamare dusanzwe dufite ngaho mu Burundi bakaca bayipostinga oya abashaka kuvyaza umusaruro ibintu by'imbuga barabikorera ariko hari umuntu avuga ati bidi simple je nta birenze kuri je ntivyari bisanzwe ko n'umuririmbyi nkunda niko bimeze wewe wikundira abaririmbyi bo hanze rero gusa no Nigeria yose canke hanze y'u Burundi Joboy ndamukunda Joboy mbamuna umenga arimba ibintu nkunda tu utanatahu noreka ko bitahura gute ivyo abayarimbye marabita bike muri byo ndavyumva bike muri ivyo ariko umurundi aririmba indirimbo samples utahura ariko ntuzikunda nizo ndirimba haba ari mu Cyongereza kandi haba ari mu Kirundi utegereza kuri indirimbo n'umuntu wo hanze yumvise ashobora kuvuga ati iyi ndirimbo niyo amajambo nayatahuye none turirimbira abarundi gusa cyangwa turirimbira isi yose sawa ubutumwa rero kuri Ariel Wayz ku ndirimbo akapera umuririmbira Ariel Wayz iminota ingahe 2 minutes iminota 2 makubutumwa bumushikiye akirifatire cyangwa rukadusoze imitomo ntera amapotutera osugakata nanje nka broka ojizo mwisite ziraponda zikangotozayi ngondi nta migambi yo oh mama birigate I never read you give me dirty girl baby you confuse me I never read you go Dubai go oh mama birigate I never read you give me dirty girl
Baby, you confuse me. I never ready. We go to Dubai, go. Oh, baby, yeah. Oh, she call me rotam, body risty, one dirty westy. Munyonga Hennessy, bring it faster. She call me master, number uno rasta. Wangi zimbo, hey, yeah. Yeah, murukundo ngongureke ngongusige mama kandi byananiye uye naoze nkurota narakubona ngongureke badiguri bichi kandi bidakunda uye kigingi ndagutwenze mere nka kigingi kigingi ndagutwenze mere nka kigingi. Asante sana. Urakoze abakunzi bacu ndibaza mwamwumvise. Ndibaza mwamutahuye nimba mwakunze ingene aririmba nimba mwatahuye neza ivyo yari karadusigurira ngaha vya Ariel Wayz. Ndabibone muri commentaire unabisangize nabandi kugira ubutumwa bumushikire neza nimba yatubeshe Ariel azogira ica bivuze ko kuko nico tubereye hama media tuzomurondera vyanse nzomwironderera ndabaza ati my sister we my baby ni bon fresh ibi bintu urabitahura c'est bon c'est trop fresh rero ndabakunda cyane behind camera yari Pat Salaba bye bye.